munsi wejo nibwo nako no ku munsi wa hirya yejo nibwo uwitwa Hans Flick Dieter imbere y'itangazamakuru yareka aragenda atangariza abantu yuko uwitwa Pablo Gaviria ntabwo agiye kubaja muri equipe nationale ya La Furia aho ni nyuma yaho atonekariye canke imvune yiwe isubiriye kumuvyuka ndavuga imvune yigeze kugira akamara igihe kinini ndavuga ligament croisé mu ivi byumvikana ko witwa Pablo Gaviria agiye kubamara ikindi kiringo adahari uwitwa Hans Flick Dieter ati ndashobora kuba no kwiyumvisha yuko umusore wacu azoba yagarutse inyuma ya treve international ndavuga ku rukino tuba dufite na equipe ya Valencia atariko navyo ibintu byo kurindira tukaraba eske amagara yiwe ameze gute ati nta risk tugomba gufata kuri Pablo Gaviria ati tugomba kumutunga ati tugomba no kumubana nawe ariko tukamuba hafi kugira ngo imvune yiwe ikire burundu ni Pablo Gaviria ni imvune yagize hafi umwaka urenga atagaragara mu kibuga kubw'imvune yari yagize mu ivi zimwe mu mvune zikuze kuba zikorera abakinyi zimwe mu mvune iyo uyigize biba biguye ko ugaruka 100% nk'umukinyi ndavuga haba muri equipe runaka canke ngo ugaruke kuri forme ziwawe Pablo Gaviria yaratangiye kugarukana icizere muri FC Barcelona Pablo Gaviria yaratangiye kugaruka nk'umwe mu bakinyi ahabwa icizere no mumenyereza Hans Flick Dieter ariko imvune yewe nayo yongeye kumubyoga bona apologize ni FC Barcelona ubona ko mediane nibyo bafite abo bakinyi benshi ariko ubabona yuko abitwa ko bageze byinshi cyane botanga mu kibuga canke bagira byinshi cyane bonatera kuri equipe ya Diverse nk'ubwoba uwitwa Pablo Gaviria nawe yararimo kumutakaza arashobora kuba ari uruhombo rukomeye kuwitwa Hans Flick Dieter ariko bitavuze ko azobura abo ahakinisha Hans Flick Dieter gutakaza Pablo Gaviria biratanga isanamiye kuri FC Barcelona bona apologize so ni umwana muto novuga yuko inyuma yigaruka avuye mu mvune nubwo byamusabye igihe kinini kugira ngo yitore agaruke kuri ya ritme novuga ngo twari dusanzwe tuzi ko Pablo Gaviria akinana n'amakipe nka Atletico Bilbao turibuka ashira umutwe mu maguru y'abakinyi ba Atletico Bilbao turibuka yene na kubakinyi novuga ngo mu mikino igiye itandukanye aho benshi novuga ngo bagiye bavuga ngo banamuturira n'akazi bavuga ngo uyu ni ngwanyi usibye ko ari umukinyi mwiza. The first of Pablo Gaviria n'umukinyi mwiza novuga ngo aba wa mukinyi tutarashobora kuba dutora ngo eske ni playmaker n'umukinyi w'umusisi cyane n'umukinyi w'umuwiti none no kuri attaque twabonye hakina kuri Xavi Hernandez rero kugira umukinyi nk'uyu amplis agacaba n'umukinyi akiri muto ni avantage cyane n'amahigo kuri equipe cyane kumumenyereza abafise umwana nk'uyu uno mwana yatangiye gutuma ko muri equipe nserukira gihugu yavuga ngo yafura hoya none agitumwa akaza kuba naronka n'uwo mwanya wo gutangura mu kibuga ko turibuka ko iyo ligament croisé yayigize atangura mu kibuga none no kuva 2020 wanashima yanagira no muri equipe nationale ya fura hoya nako ndagenda gake gake uno mwana yatangiye gutuma ko muri 2020 muri equipe nserukira gihugu anakina na Eho basezerwa n'Ubutaliyano muri buka yari Bonucci yari Chiellini amukwega cyane amukwega ishati hagati mu kibuga tugiye Butaliyano bwatsinze ndavuga igihugu cya Espagne so ku myaka yarafise imyaka 16 shiri imyaka 17 bikanyereka ngo eske guhamagara umwana nk'uyu akiri muto yego nivyo iyo Espagne yari muri yo gahunda yo kuvuga ngo reka twinyora bitwa ba Sergio Busquets reka twinyore abitwa ba Thiago Alcantara hagati mu kibuga dutangure tuzana abana bakiri bato twinove equipe tuyikorera ico bita rehabilitation tuyisanure so gusanga bazanye umwana nka Pablo Gaviria nivyo ushobora kumbwira ngo yakina muri equipe ya Barcelona yagomba gutangura no muri equipe yaserukira igihugu ya Espagne ariko abakinyi bose batangura mu equipe ndetse iretse no kuyo Barcelona bose nibaza ngo batangure muri equipe ya Espagne uno mwana muto novuga ko yigeze kubigihe amera nka wa mukinyi novuga ngo afatiye rumwe mu mediane ya equipe ya FC Barcelona tube tuvyemeranye no musinema turiko turabona Pedri mwiza twarabonye Pablo Gavi mwiza pe twabonye Pablo Gavi hageze El Clasico yavuga ngo c'est moi le maître de la médiane équipe FC Barcelone turibuka ko bitimo ko bitwa ba Dani Ceballos mu gikombe cya Super Coupe d'Espagne 2023 kuri Xavi Hernandez uno mwana mutoro buryo yagiye novuga ngo kanene gende bigaruko ndavuga ngo Pris ari umwanya kuko nayo yabaye mu bakinyi bakinyi inkino nyinshi agagira no kunazikina novuga ngo ari plus guerrier azikina visi kwitanga kwishi uriko witwa Gavi uvisi yo myaka mike imyaka 18
uri gukina inkino nyinshi uri gutangura muri equipe ya FC Barcelona uri gukina no muri equipe serukiragihugu ya Espagne kandi nguvu uri kurakoresha zirengeye n'inkino nyinshi uri kurakina sizi kuri kurabyumva uwo mwana aza kugira imvune nivyo ligament croisé ni imvune iza bivanye n'amasircharge novuga ngo yo mu majenu kuko majenu hafise ukuntu yigonda abaganga rero babizi uriya kuntu ugize ukuyigonda mu ivi agasubira akagaruka rero plus uza uhakoresha cyane haragera igihe haba hataki resista ukumva turiya tuvuta turi kubise gufa ari amarigama nyene uburyo yo yakorane ko agaca asobana agaca atandukana ikaba yisiyo ligament croisé zikaba ziriya ngingo zo mu ivi zikaca zitandukana ziba zinyuranye cyane ziba zinyuranye rero Pablo Gavira twabonye novuga ngo absence ya mediane equipe ya FC Barcelona kuva ko zimvune tuvyemeranye ko mu mwaka wa 2023-2024 badugije abakinyi bagera kuri babiri bavuye muri La Masia yari Marc Casado na mugenzi we Marc Bernard barayibandikishije ku munsi w'ejo muri equipe y'abakuzi uburyo baduze babadugije reka tubaduze turabe nibura ko dushobora kuronka umuramplace wa Pablo Gavira na simubeshe avec ubugeriye byiwe individuellement bwa Pablo Gavira biragoye ko dushobora kuronka undi mukinnyi ku mugano wa Burayi afise kwitanga nka kuri hagati mu kibuga ituzo y'abandi basore bagera kuri babiri Marc Bernard na Marc Casado meme tuza kusanga na Marc Bernard match zitatakinya za La Liga za kubagira iyo ligament croisé uwo twasigaranye ari Marc Casado na Marc Casado kumuzana ugaca umukompara muri wa mukinyi wa Pablo Gavira biragoye kuko Marc Bernard poste yiwe ni musisi cyangwa uzi umukombira umukinishe nk'umudouble pivot umwasosiye n'undi mukinyi hagati mu kibuga ariko Pablo Gavira nivyo n'umukinyi w'umusisi ariko atemera gukina ari kumwe n'abamyugarira inyuma sinzi ko mubona imikinire ya Pablo Gavira ahubwo ni wa mukinyi ndashaka kwirebanga sishaka ko mumpa poste jewe ndashaka nirebanga ibaro muyime nyama biba ngombwa ko ndayidugana kuri ere ndayidugane twagiye tubona amamatch menshi akina nk'umufonef kuri Xavi Hernandez twagiye tubona amamatch avuga ngo nivyo Robert Lewandowski uri mu mame forme nidufise uruhande rumwe Lamine Yamal kuko nyari bwaduge turavyibuka duze vuba deza aravuga ngo reka tugukinishe Rafinha kinu uruhande rwo hari yepfo mu gihe umuvanemo mu France yakiri mu mvune ndavuga Ousmane Dembele baravuga ngo wewe Rafinha kinu uruhande rwo hepfo Pablo Gavira kinu rwo haruguru hama tuze dukina umupira Robert Lewandowski kinuzo nimero 9 rero sasa uno mwana ugerageje kora buryo yaragarutse ababibonye babibonye mu nkino za kivandimwe yari nafisemo n'ibitsino birenga bibiri mu match amiku bakinye hari match batatinya kumaka kapitana cyane kabisa bikanyereka ngo the confidence umukinyi de Festival nyamba tuvuga ngo umukinyi ni mwiza wa Nottingham nyamba tuvuga ngo umukinyi ni mwiza muri Newcastle nyamba tuvuga ngo umukinyi ni mwiza muri equipe nka Real Betis Antonio agiye muri Real Betis yatawe kwa Man U mugabo akinye football nziza ni the confidence ni cyizere umukinyi yigirira ubwiyo ndetse n'icyahabwa uravye ukuntu yaragarutse Pablo Gavira ugacura n'umwanya yari karahabwa muri zino zigera kuri zibiri za La Liga vyanyeretse ngo dufise byinshi tugomba kurindira tugomba kumushuza no mwana kuko ni n'umwana atari karatanga ibyo byiza urabona ko ababaye pe afise yo ADN ya La Masia ndetse na Barcelona kuko n'umwana yakuriye muri La Masia turatsinzwe ndababaye gendera akarorero kuri umukino wabahuje na Atletico Bilbao ku mwaka uheze batsinda ibitsino biri kuri kimwe match yari match ari muri La Liga yagiye abwira Robert Lewandowski ati wowe kubera ko utari kuraza kudufasha cyane n'ibyo nyabyo utari kuraza kudufasha kubera iki Kremaling ashobora kugucunga iminota 90 yose Kremaling menyewe dukuye tuba twirukanye atari umwanya arikaranga muri equipe ya Barcelona biranyereka ngo n'umwana de Festival afise iyo leadership kuba atari mu kibuga afise leadership kumva ngo ngomba kuganiriza buri mukinyi wari we wese nubwo ntambaye mayo ngo ntangure mu kibuga nubwo ngiye kuri bench mayo ndayitwaye mu kuboko ariko ngomba gusigara muri vestiaire nababwira ngo genda tugomba gutsinda the Festival iyo ni leadership afise ubwiwe Pablo Gavira akagira niyo mana yo kugira leadership ari mu kibuga hagati kumva ngo we Robert Lewandowski kubera kuri umunebye kubera ko utari kuraza kudufasha turondera iyo mipira equipe ikitwotsa ko igitutu wowe urahagaze Ferran Torres ingo Rafinha ariyo ari mu kibuga navyo yavuze uwo bita Ronaldo ari mu kibuga navyo yavuze ndetse na witwa ba Frankie de Jong bari mu kibuga navyo bavuze ariko umwana muto w'imyaka 2019 araje aravuga ngo tugomba kwitanga muri equipe so kubura umukinyi nk'uyu
mu ruhombo muri equipe ya FC Barcelona na cyane cyane twagomba kumenya ngo ino sezo yigomba kuba Barcelona ifise mediane nyinshi kuko bino reka ngene nabigarukako brother nyamba twaye performance za De Jong na Pedri mu mwaka uheze none na Dani Olmo zishobora kubura muri ino sezo bikaba ngombwa ko dusubira kubona izindi z'abandi bapeti bataha uwo mwanya rero kubura Pablo Gavi muri mediane ya equipe ya FC Barcelona c'est vrai ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri utamufise dugasatura imbere yawe ugiye gukina n'inkino zimeze gute na performance z'abasore bariko barerekana twabonye aronka amanota 5 ku munsi muri weekend wo bita Pedri kuronka amanota 5 n'ibice bitandatu uri umukinyi nka Pedri uburi kurasubira inyuma of course nivyo equipe yose yarusha amanota make mugabo wowe nka Pedri wayoboye mediane mu mwaka uheze urose 5 biratwereka ko wakoresheje n'inguvu wakoresheje ivyo n'ibimenyetso bice bitangwa kutwereka ko nivo yiwawe cyangwa ufise ubwo burure mu maguru rero twari tukeneye kubona ngo abo bakinyi batakinye ku mwaka uheze nk'aba ba Marc Cazadona na Marc Bernard ndetse na Pablo Gavira bagombe kuza basangire n'uwo mwanya nyuma mwabonye Pablo Gavira buryo yakarakinishwa yinjira ku minota 75 kugira ngo azi gukina iminota 15 mukinya kina iminota 15 mukinya kina iminota 20 muri equipe ya FC Barcelona abari mukinyi mumenyereza bafitiye ku cyo kize ya jero ndabona ko mu ruhombo of course muri equipe ya FC Barcelona nubwo kumutakaza no meme no kumutakaza urukino rumwe tutarabizi inkino ziri imbere batazokina ndabona ko ari uruhombo rukomeye cyane muri equipe ya FC Barcelona uruhombo rukomeye cyane kwa equipe ya FC Barcelona gutakaza uwo bita Pablo Gaviria. Claudio Bravo tubonye mediane ya FC Barcelona ariko twavuga ko batakaje witwa Pablo Gaviria ariko binjizemo witwa Marc Bernard. Nivyo ni Marc Bernard asubiye kwandikwa ariko ni Pablo Gaviria nawe yari wamukinye wingwanye nkuko apologize bivuze wari wamukinye avuze iyo leadership muri we yari wamukinye ashobora kuba ukakabwira umusaza nka Robert Lewandowski yari wamukinye ashobora kuvuga ijambo muri FC Barcelona buri muntu wese akamwumva kuko nivyo afise imyaka mike ariko harimo leadership nawe karagenda agaragazamwo tuvuge ko kwa FC Barcelona ndetse na Hansi Flick DT nyuma yo gutangura saison ubona kumenga hari ukuntu bariko baragenda bayumba nyuma yo kunganya na equipe yitwa Level kana muri weekend heze ariko gutakaza abandi bakinyi navyo nivyo batari baninjijira benshi muri equipe ya FC Barcelona navyo nabwo biza kuba bigira impact itari nziza kumumenyereza Hansi Flick DT ngo bize kuba byicime kenyone nivyo ko mwakoze yagerageje kujonga adafise abo bakinyi Marc Bernard yari yamwize yatangura kugira imvune n'abakiri kare aba Marc Cazadona nabo bari bahari abo ba nyene Pablo Gaviria nawe ntabwo yari bwamere neza cyane ariko yagerageje kujonga urutwa Hansi Flick DT bituma equipe yitwa FC Barcelona inashika kuyangiro ryo gutwara igikombe cyaraga ndetse n'ibindi bikombe bitandukanye ariko kuri no ncuro gutakaza ubugira kandi witwa Gavi Pablo ntabwo biza kuba bigira impact itari nziza kuri Hansi Flick ndetse n'imikenyero ye. Rakoze cyane bwana Bukayo Saka sinshobora kuja kure y'ibyo apologize yaje kuvuga ni Pablo Gavira no vuga ngo yagize igikundiro muri equipe ya Barcelona twaramubonye ari umwana akiri muto cyane abenshi murabyibuka bagiye bavuga ngo uwo bita Pablo Gavira ashobora kuba afise profile nako yari Gavira no bita Pedri Gonzalez naho Pedri Gonzalez ari we yaciye agira ibiharuro biri hejuru cyane byiza gusumba Pablo Gavira nuko izo mvune Pedri wewe zitamukariye kuko niba babonye wono kwita Pablo Gavira agira imvune ico no kwita ligama croisée apologize aje kugisigura neza ni imvune iyo uyigize uri umukinyi uyimaramwo hafi igice ca saison yose cyane ukamara saison yose utana n'uburyo umubiri wawe ubifata n'umubyo wawe umeze kandi wanashima naho uwo mariyo saison yose simaka ngucu ugaruke nguri fit umeze neza cyane aho kumumenyereza wo kwizera ngo agushire mu kibuga rero ndavuga ngo kubabonye ku muzo wa Gavi na Pedri benshi bavuga ngo turabonye uwo bita Busquets ati turabonye uwo bita Iniesta ati turabonye uwo bita Xavi Hernandez hagati mu kibuga abo baba bari kubavuga ono kwita Pedri Gonzalez hamwe na Pablo Gavira ku mikenyuro ubwa mbere na mbere kuri Dieter Hansi Flick yaje asanga ndavuga uwo Pablo Gavi nawe ari akaerema gahiye cyangwa se ari impano iyi hagati mu kibuga kwa Barcelona kuko Gavi yari umukinyi yitanga twagiye tubona heshi hashoboka naho umengo ntibyari ngombwa ko akinisha umutwe we umutwe we yarawushira muri riske akawushirayo abandi bagashiramwe amaguru nabo bagashiramwe umutwe kugira ngo arabe ukuntu yosova equipe Gavira n'umukinyi akankamira buri umwe amubwira ati
irabugiri nimba tutabona Pau Kubarsi yashobora gukankamira uwo no kwita Arojo cyangwa kankamire Inigo Martinez cyangwa ngo abwire Lamine Yamal, Pablo Gavira ni umukinnyi ashobora kukubwira ati ukabona no hagati mu kibuga arabuza amahoro, mu polivara ariko aravurugana muri attack, muri defense ariko aravurugana, ku mpande hose ariko aravurugana, bigaca byerekana ngo uyu mukinnyi uyu icyo ashobora gutanga nabura ati ekipe irazavugira isheke. Ariko rero ku bwa Dieter Hasifike nawe ku ruhande rw'iwe nibwo ngomba ngarukeko, umumenyereza abwirizwa kugira icyo no kwita imikenyuro irenze umwe, akavuga ngo hagati mu kibuga nimba njejwe gupangayo babiri, nimba njejwe gupangayo bane, nimba njeje gupakiramo batanu, eske Ferran Torres yobura, eske Pablo Gavira yobura, nikihe kindi kintu jewe nza gupanga? Dieter Hasifike dukunze kumubona mu ma equipe agenda amenyereza, nimba twamubonye muri equipe yose kugihugu y'Ubudage, tukamubona muri equipe ya Bayern, hemene tukatuko tumubona muri equipe ya Barcelona. Mwame mwumva ngo ni mumenyereza na officer rigere afisa aho yaciye kandi afise n'icyo abashaka guhindura buri mwanya. Umukenyero w'umumenyereza sumwe, umumenyereza ntamenyegwa, umumenyereza afise imikinire itandukanye, umumenyereza ashobora kuvuga ngo reka muri attaque shireyo babiri cyane ati reka muri attaque shiremwe umuntu we mugabo inyuma yiwe haze gusigara abandi batatu nk'inyakirizo baza kwegenyeza kugira ngo tuze kuraba ko twotsinda. Rero kubura kwa Gavi hagati mu kibuga birashobora kuba uruhombo mugabo bivanye n'impano ziri mu kibuga kwa Barcelona. Haca mvuga ngo ntabwo Dieter Hasifike twarigeze kubicamwo, twarabonye neza uko ibiharuro bigenda biravuga, ni umumenyereza bamwiza sezo ya mbere muri iyo ekipe barimo, sezo ya kabiri Hasifike kuko nimba twarabibonye mu mugwi serukiragihugu, tukibona muri ekipe ya Bayern, tukibona no muri ekipe ya Barcelona, turashobora kuvuga ngo reka bino tubyite nka embleme yiwe cyangwa ibe nka rogo yiwe, ariko siko bihora kuko ashobora kuba ari muri Barcelona mu mwaka umwe akaba yaratwaye ibyo bikombe bitatu, uno mwaka nawe ugira kabiri akavuga ngo ndaje ngarukanye squad ya yindi nyene, hiyongeyemwo Baruni, hiyongeyemwo abantu bake cyane, nako Rashford nawe hiyongeyemwo, ati reka ndabukuntu nza kwimanaginga n'umunyezamu nako hiyongeyemwo. Rero ndavuga ngo ku kijanye n'imikinire icyo ni Dieter Hasifike abwirizwa kugishyira mu ntoki kuko umumenyereza yakabaye kuba afise imikenyuro irenga 5 yoshobora gukoresha buri rukino. Icya kabiri Pablo Gavira hagati mu kibuga nk'icyo no kwita impact, mes chers amis, na equipe nimwe itigera ihungabana. Ekipe nayo yoba ifise ba myugariro beza, ikagira umunyezamu mwiza, ikagira hagati mu kibuga, apologize kubivuga, nimba no munsi twabona uwo no kwita Pedri Gonzalez ari hagati mu kibuga hageze haronka amanota 5 n'uduce, naronke mu manota 7, naronke mu manota 8, icyo ni ikintu kiba kiriko kikwereka ngo umukinyi ariko aragenda asubira inyuma ku rwego rwiwe. Uno munsi tugezaho tuvuga ngo football rekikinwe n'abayishoboye, ati ntikinwa n'ibishobisho. Nimba twabonye Dieter Hasifike avuga ngo jewe ndi Hasifike, ninabona imyitwarire yawe ukuntu vyitwaramo nzoheza ndagukinisha. Nimba avuga ngo Lashi uvuye kwa Mani ubaguta uje kwa Aston Villa vyigenzamwe neza gake gake, ati none nimba uje kwa Barcelona uje gutora ikibanza cicaye kitagira ugirimwo, uje kugira ukigwanire. Ibi rero nibyo bice biza gutanga umusaruro, uwo musaruro mu kuwutanga bikawutanga kote positive. Iyi rero ngaruke kuri iri gamakruwaze irasubiza abantu benshi inyuma. Nimba twabonye Carvajal agarutse asa nkavuga amajambo abwira Arnold ati umwanya ngomba nza tuwugwanire. Arnold nawe mwana mubonye n'urukino yakinyarukinye neza, raba uno Eder Militao umunya Brazil, igihe amaze ari muri ekipe nako ari muri Croatia, amazeyo igihe kitari gito, nawe nyene mu kugaruka urabona ko ariko agerageza kwongera kwiramanta kugira ngo akuremo amasheke.
raba uno ndayishimiye Yusufu Nyange nawe nyene agize ishuno kwita rigama croise iyi rigama croise ya Nyange nimba uko tugenda turabibona ku bandi bakinyi cyangwa raba wa mukinyi umwe Marcelo Yavuna wabitanze kakaro neza cyane agera kwiramanta kugaruka areta initiale yiwe habaye amayesheke muri we ibaro agaruka kuyiga gushasha umumenyereza amushiramo aveke duta avuga ati mbega wava nkorera iki bagenzi we batinya no kumuha umupira ati mbega ni namukinisha biraza kugenda gutiraza kubaye sheke rero ngaca mvuga ngo kuri Pablo Gavira ekipe ya Barcelona iramuhombye ku butwari bwiwe bwa mbere na mbere uno munsi kintu umuntu yo kuyumvira muri ekipe ya FC Barcelona no kumenya ngo eske Pablo Gavira adahari ninde yokina nka Pablo Gavira na bada sinibaza ko hari abakinyi bashobora gusangira imikinire so nivyo nibikunda ko mushobora gusangira imikinire ariko nibura umukinya agiye agomba kugira umusubiri yes sivyo bimwe navuga ntabukiriyemwo bimwe navuga ati bugiye aba vyakunda kipe yarikwiye kugira babiri beza naho nabyo bibiri bukunda kino kintu ugishire novuga ngo entre parenthèse uno mwana muto atanguye kuvunika uko wagize ligama croisé utonekaye kandi muri ligama croisé byari gutuma biba ugize cheville nivyo n'iyindi mvune shasha canke nama charge musculaire urushe mu buryo bw'imitsi nka bariya mudirapo ko basohotse kwa Chelsea ariko uratonekanye ku mvune wagize kwa Pablo Gavira yego uratonekaye ku mvune wagize brother yumvikana ko iyo mvune ishobora kumubera ikibazo kwa Pablo Gavira haracyari ingese mu mvune ya Pablo Gavira byabaye ngombwa ko muri ekipe ya FC Barcelona bandikisha Marc Bernard paraporo yo kuduza Roni Bardije kuko inyuma y'igenda rya El Tafet ku munsi w'ejo bari basigaranye ikibanza kimwe cyo muri La Liga ariko baravuga ngo none ante ya Roni Bardije nivyo twamaze ko dushira muri Barca Athletique ati ninde dukeneye na Marc Bernard ninde dukeneye cyane muri ekipe ya FC Barcelona byari bivanye n'imvune yari maze kwigaragara kuri Pablo Gavira baravuga ngo reka tuzane Marc Bernard mwana w'imyaka 18 turazi uburyo yazamutse muri ekipe ya FC Barcelona ntabwo yazamutse ngo nikobera performance nziza tuvyemeranye pe habaye ukushika kumenyereza nanje ndaza nkabivuga ngo yabaye paniki ya Hans Flick uko Flick yarashitse muri ekipe ya FC Barcelona agira uko kuntu yasezeranye ko azarakoresha La Masia asanga Frenkie de Jong araza abwira ati we Frenkie de Jong mu buryo bw'imikinire yiwawe banza urindire tubanze dutesinge ino La Masia tuvuga ko muri mediane ya FC Barcelona mu nkino 3 n'umwana muto Marc Bernard yakinye umukino wa AS Monaco wa Johan Gempa barawibuka AS Monaco batsinda 3-0 akurikizaho umukino wa FC Valence ku kibuga Mestara kipe ya FC Barcelona batsinda 2-1 akurikiza ku umukino wa Atletico Bilbao wo bawukiniye mu rugo ku kibuga Olympique Luis Montjuic Barcelona zakora itwara neza 2-1 umukino yanavunikiye ko yabaye umukino bari kubakinira ku kibuga cya Rayo Vallecano ibitsiro bibiri vya Barcelona kuri kimwe cya Rayo Vallecano umusore yaje kuvunika ku munota wa 97 banavunikiye n'uno musore Pedro Gonzalez ku minota amajana 243 yarakinye bita Marc Bernard nivyo yaramaze gutwereka ko ari umukinyi wo muri La Masia afise iyo mpano ariko ntiyari bwatwereke ko ari wa mukinyi wo muri La Masia ashobora kuza akaramplasa asampurusa Frenkie de Jong cyangwa n'undi mukinyi hagati mu kibuga yobora muri equipe ya FC Barcelona cyo tubona kugira ngo muri equipe ya FC Barcelona nivyo kuduza La Masia nivyo mugabo tubanze turabe eske uno mwana muto Marc Bernard ko bari ko bamukompara muri style ya Serge Busquets abaravye match ziwe nubwo zari zike baramwibuka yari umwana yari pose yari umwana akagira nizo mbaraga zike akaba wamukiye bigoranye ko mukuru umupira ku kuguru tukaza turaba imikinire ya Hans Flick seze yose tumubonye ubwo twari dukeneye umukinyi muri mediane afise style doze ya Serge Busquets kwa FC Barcelona erega naguciriyemwo Apollo ivya Busquets twarabibonye byarahaciye byararengana ni kuvuga ubu ibaro uno munsi c'est la révolution rero nimba hari révolution mushobora kuza gufata Marc Bernard kina nk'ivyo Busquets yakinye
ntushobora kuvuga ngo abantu mwe mwabonye baro sinzi kuvyumva navyumvise niko ngomba ngaruke comparable muri systeme y'umukinyi nyamura muzi tumva Pedri two mu compara na Iniesta nuko afise yo quartier kugumana umupira ku guguru nuko afise yo quartier yo kumenya hatanga ipasse no orientage none si bimwe bavuga umukinyi yabwirizwa gukina muri kiya kibanza hagati yakaba yari umukinyi afise ubwenge yabwiye Frenkie de Jong n'agatero gusumbya abandi nabwiye ati we tandasi uno mwana nivyo akinye match 3 yikurikiranya za La Liga mugabo Frenkie de Jong friend of azoza garukana ivyiwe mu kibuga nani yari gutwara umwanya Frenkie de Jong nuko FC Barcelona yaje kuba yisanga mu bibazo bidasanzwe nyuma yo gutakaza witwa Pablo Gaviria turindire ko turabutwa Hans Flick Dieter aza kuba cenga gute canka aza kuba abitwara gute kugira ngo ekipe ye igaruka imeze neza cyane ati icizere kiri hari yuko dushobora kwisanga witwa Pablo Gaviria yanagarutse ndetse no mu rukino dufise inyuma ya treve international navyo nivyo kurindira tukaraba est-ce que Pablo Gaviria aza kuba hari kuri ekipe yitwa Valencia canke Pablo Gaviria baraza kuba mu buri kindi gihe kitari gito muri ekipe ya FC Barcelona tuvuga ati wait and see nuko technicien dufashe kabisa dukure kuri Pablo Gaviria ariko tukiri kwa FC Barcelona anyene dufashe unyanyagize kamafoto bamwe nabinjiyemo abandi nabo nabagiye ndibaza nko kuri kurabibona ku masanamu kuri YouTube ndibaza uranabibona neza cyane ko ari ibintu biba bigenda bimeze neza cyane hari bamwe mu basore baje kuba binjira kwa FC Barcelona hari nabandi mu basore baje kuba basohoka ibintu bimeze neza cyane technicien dufashe kabisa ushemwe zo foto abitwa ba Marcus Rashford abitwa ba Johan Garcia ndetse n'abitwa ba Rooney ba RDG birumvikana ibintu bimeze neza cyane bari kuri YouTube nibaza mwamaze kuba amubona ibintu ko biba bigenda bimeze ko ibintu biba bigenda bipanze bimeze neza cyane nuko bona apologize kwa FC Barcelona ati tugomba gusohora bamwe na bamwe ibintu bikabananya kugenda bimeze neza cyane baje kuba basohora uwitwa Actafort hari ku munsi wejo yaje kuba yungana ekipe ya Elche mu gihugu ca Espagne mu cicaro ca mbere uwitwa Actafort aje kuba sanga abandi bana bo muri La Masia baje kuba bavayo ndavuga bita Pau Victor wewe muri match zira amaze kuba natera kamwe n'ibyo bitsinda bigera kuri 2 muri ekipe yitwa Sporting Club de Braga ariko si bo bonyene kwa nabandi benshi cyane baje kuba baza kuba basohoka ibintu bimeze neza cyane nkuko tubibona hano abari kuri YouTube nabo nibaza ko bariko baragenda babibona neza cyane abasore batarenga batatu nibo baje kuba binjiramo muri ekipe yitwane muri ekipe yitwa FC Barcelona bamwita Ronny Bardigi bamwita Marcus Rashford ndetse bakamwita uwitwa Johan Garcia bose hamwe batwaye miliyoni zitarenga 27 Johan Garcia miliyoni 25 utwa Ronny Bardigi miliyoni 2 utwa Marcus Rashford we yaziye ubuntu reka tubivuge muri ubwo buryo birumvikana mu gihe baje kuba barekura abasore bagira kuri abasore benshi cyane mbona barekuye na kipe nyabega muri barekuye kandi Actafort bagiye muri ekipe imwe Actafort na Kenya barekuye Nico Martinez agenda muri ekipe ya Al Nassr Riyadh muri CR7 barekura abo bose bagiriye abose nabagiriye ubuntu sha uvyumve Nico Martinez yagiriye ubuntu ina kipe nya na Kubarsi bo bati na Actafort bo baticwa Pau Victor yagurishijwe miliyoni 12 muri ekipe ya Sporting Braga muri Portugal barekura kandi uwo bita Pablo Torre yagiye muri ekipe ya Mallorca nawe yatijwe ariko harimo n'amafaranga miliyoni 5 z'intizanyo Barcelona yazibitse batiza uwo bita Ander Asraraga uwo ni La Masia nitubigaruka ko cyane cyo kimena ba Alex Vare bagiye muri Como Asraraga yagiye muri Grenada barikura kandi Oriol Romeu bahagarika amasezerano bafitaniye ndetse banarekura Clement Lenglet abandi bakinyi bagiye Lenglet yagiriye ubuntu shaka abandi bakinyi bitwa ko bari mu ntizanyo ariko bari bakegukira ekipe yitwa FC Barcelona abitwa ba Alex Moriba yaje kubagurishwa 600 muri ekipe ya Celta Vigo umwana muto cyane uwitwa Alex Corrado mu masore yaraze umupira mwinshi cyane kutazi yayongeye nawe yagiye muri Al Shamal birumvikana kari mu barabu Ferran Jutgla yamaze kuba ava muri ekipe yitwa Club Brugge yamaze kuba yungana ekipe yitwa Celta de Vigo batije kandi uwitwa Ansoumane Fati muri ekipe yitwa AS Monaco birumvikana abana bato birumvikana witwa Yan Virgili nawe yagiye kwa ekipe ya Mallorca mu gihe Todibo
nawe yagurishijwe burundu muri ekipe ya West Ham miliyoni zirenga 8 z'amafaranga y'amayero, ndetse n'uwitwa Trincao nawe yagurishijwe miliyoni 11 muri ekipe yitwa Sporting Club de Portugal. Saka urazi Constant meje kugira runo rutonde rw'abakinyi bose basohotse bakava mu nzu ya Barcelona, ahantu gusa mbona Esheke Barcelona byo nayikorako ni kuri defense, muri defense centrale kwa Inigo Martinez. ubu nawe yakurikije amasezerano bari bafite, yakurikije amasezerano mugabo je nibaza bari kumukonvenka basi, kuko ndiko ndaraba match ku munsi w'Imana umuvandimwe yari yicaye nyuma yanje yavuze ngo nimba Dieter Hansflick atofata ngo aheze umwanya Christensen atazoba samaye cyane. Navuze ngo hamwe bose bira bagatera match nka zindi na Christensen nabonye na Eric Garcia ku munsi wa Mungu bakinye neza, bakinye neza umunyezamu akisanga ariko akora save zitandatu encounter en umukinyi ndakubwire bukayo ndakubwire wewe ku munsi wejo ndakubwiye nti kubera ikize kipe za Vallecano gatoya nyumviriza nakubwiye ati kubera ikize kipe za Rayo Vallecano kubera ikibasa tamusi numwe zirisanga ziri muri Big 4. kipe yabaye ya gatanu kuri classement, ni ya gatanu cyane ya gatandatu, iri muri conference league. Voilà cyavuga ngo ariko ni kipe ya gatanu nimbi kuri La Liga yoba mbi gute ngo ego kipe yabaye ya ndwi ya gatandatu entre ya 6 na 7, kuko ya gatanu yabaye Villarreal ibakarifye muri Ligue des Champions. Brother jenuze kumbwira ngo Rayo Vallecano nitugira du compare calibre cyangwa capacity ya Rayo Vallecano. Zengo uko ariko urabyinjirira ko brother sinkubeshe inga defense ya mpimurira niveau y'abana ba defenseur ba Barcelona Andreas Christensen na mugenzi we Eric Garcia. Bo reka ndabicemo kugukurikira. Andreas Christensen ubwa mbere na mbere yituma mvuga ngo ego data ntibabyitwayemo neza nkuko bavirizwa kuvyitwaramo mugabo nimba Andreas Christensen yaje muri defense gukina azi neza ngo jewe ibyo kumbindira hanze y'umwango byarabaye, barambwiye ko batankeneye, nimba noza nkakina byiza swat sinzi ko Dieter Hansflick bishobora kumunezera cyangwa bitamunezera umukinyi agacaza mu kibuga yapanitse. Ico nico cyambere ati jewe ndahantu nayo no defense ndayihagazemwo nibanezererewe akabikora abikoranye ubwoba cyangwa akanakina agomba kwemeza yes agomba kwemeza bikarangira bimufundurukanye. Eric Garcia nawe akaza mu kibuga yamenyeye gukina asubirira ku nimero 2 asubirira Gilles Olivier Koundé bamuzanye umukinyi wo muri Ajax. Yes nko muri Ajax no musi Eric Garcia niyo kwita ku gituza ngo mu nimero erega Eric ni ntabwa gombura none ntarose umwanya igihe Gilles Olivier Koundé agiye mu mvune ni ntabwa gusa icyamutunze nuko yagize umutima ukomeye akavuga ngo nimba kagatebe mukanyicaritseko reka nihangane niwanyiruka nzoza ngiye icarukoye Eric Garcia ntacuzi igitsindo yigeze gutsinda Inter domera muri demi finale bagaruka muri score y'ibitsindo bibiri kuri ndakwemeye kuko sinkubeshe ikipe yitwa Como na Barcelona bari bamaze kwabumvikana pe bari bamaze kwabumvikana ati uyu Mercati rugurura muratwara igitsindo yateretsemo hari cyari cy'umutwe cy'umutwe Hansflick yambwiye ngo ugomba kuguma ngaha imari biba ngombwa ko namuhindurira nivyo reka kina kuri kabiri biba ngombwa ko mubwira ngo uzosangira umwanya na Gilles Olivier Koundé. Ikindi kintu navuga ngo kigumije uriya musore muri equipe ya Barcelona turagukinisha kuri kabiri Koundé ni yavunika Koundé ni yaba harameze neza tukagira ikibazo muri Axe turakuzana tuguterekeye muri Axe ni vyanka turagushyira hagati mu kibuga kuko no mwako zara makime ari mu match ashika nko kuri 3 yakinye nk'umukinyi hagati mu kibuga kandi yakinye neza ngira nuko abakinyi bari barusha rero aporo mbandanya nkaca mvuga ngo ijya defense rero nimba ivyo bihe bibi babigize bari bashasha Christensen bifate ko yarika korera kuri panique kandi arika kintu bintu ataheruka ico ni ca kabiri. Eric nawe aje gukinana mu mutima wa defense
n'uwo batari baherukanye bose bariko bakina ibintu novuga ngira nivyo gutomboza ati reka turabe ubwa mbere na mbere ko twemeza umumenyereza kandi reka turabe natwe ko twicunga muri defense yacu ntibatubonone kuko imipira yose ba Parzoro bagenda batera wabona baba basigaranye yabari 1 contre 1 baba barenganye abahungu nyene baba barenganye bakaza gusigara baranigana na yuwani wenyene. Ikindi kibazo rero naciye nibaza eske burya si dietere hasifike byo bavyavuye ko bimwe byo kubabwira ngo basore gerageza muduge gato mubasige muri co no kwita offside nabo kikaca kibananira gutahura neza ari naco ari nayo mpamvu twagomba ubundi maze kubisigura nk'ivyo biraza gusigura ya defense nakubwira FC Barcelona ijya defense gusera kubona natangurana match nimwe kiretse bare ko bakina Copa del Rey bahura nayo ma equipe tutazi ariko gusura kubona muri rega batangurana barya basore brada ico kintu cibanye niyo system deje witwa Afrique dit ni na Claudio Bravo nagiranda ko bimaze kukunarira kuja kuri line up akakubwira ati system deje wanje ni gukimuka reka tugende gake gake atugasha ba defense reka tugende gake gake pe mufashe tugende gahoro gahoro yego genda urabe occasion Yohani Garcia hari imipira itatu yakuyemo bigaragara nkaho equipe ya FC Barcelona ligne defensive bari bararirije ariko uburyo bararirije bagasanga offside ntazo très bien hagira n'igihe abantu turaba turabana match hagira n'igihe bavuga ati none nta offside irimo bavuga ati offside hagiye muyibonye he bakarinda kusubira kuraba ya izari nye batatu ati mutire muragora ni offside bagasanga de frutos bagasanga isi parazone abasore babakarikiye none sakurazi ico bisaba none sha apologize abasore nibashasha ubazanye ari bashasha muri defense ngo batangurane eske none uwo mukenyuru bazanye urizeye neza ko bashika baba badaje ikintu hagira nemere ico bita combination umukenyero ntabwo ari mushasha kuko na Eric Garcia babaye kwa Barcelona kuva Afrika hari cyane nico bituma birana kubwira brother ahubwo mikenyero niyo batariko baratahura vyerekana erega umukinyi wese kuja kuri brother ku mugabane wa Burayi muri equipe yitwa FC Barcelona rero ayo equipe yitwa ko makomeye ku mugabane wa Burayi 80% y'abakinyi babakinamwo baba bazi umupira baba bawumva ariko ahubwo 90 ego urumva ariko haro gutahura umukenyuro n'umumenyereza haro nabandi usanga avuga ati cenda kini vyanje cyane rero bamenyereza bakubwira ati jewe nineza gutsindwa wowe watsindwa mu kibuga urafise kontra uzoyimara canke bazokugurisha jani mu yindi equipe atariko jewe baranyirukana bivuze ko wowe utari kurakurikiza umukenyuro wanje ugomba kwicara ku ntebe y'abasubira abandi ubibaza ngo Nigo Martinez niko yarafise ndavuga ugukomeza gusumba Ronald Araujo habe na gato ariko plus ko atangura cyane umukenyero witwa Afrique Diete byatumye witwa Nigo Martinez atangura mu kibuga witwa Ronald Araujo buri muntu wese yabona neza ko witwa Nigo Martinez witwa Ronald Araujo kumuzo witwa Xavi yari umwe mu bagabo bavuga ati turose Puyol mushasha tuyose umwe mu ba defenseur bagiye kuba bagebura kwa FC Barcelona ariko kuri no curo ariko yicerekwa no witwa Andreas Christensen bivuze ko gudatara umukenyuro nivyo biri kubera tuma abasore bisanga ku ntebe basubira uziko Dieter Hansfrike yagiye nabigaruka kati burya muri Agse bariko baramubaza ati none se igenda rya Juno musore uyu Inigo Martinez baramubaza bati none uzomuramplasa nande ese urabona umukinyi azoza gusubira Inigo Martinez uzi ikintu yavuze yavuze ngo dufise abakinyi bashobora gukina muri Agse bashika kuri batatu sigaranye ndafise Andreas Christensen ndafise Eric Garcia ndafise n'uwo bita Gerard Martin shobora guhengeka muri Axe arazana nabi confirm ati Gerard Martin atumaze kumutestinga agatari gake mu myimenyerezo nk'umukinyi muri Axe ati n'umukinyi yotanga ivyo byiza bikanyereka ngo paraporo yo kuzana Eric Garcia ukuye kuri kabiri kuko bro ubwenge umudefenseur wo muri nimero kabiri akoresha ari karazibira bitandukanye cyane n'ubwenge umukinyi wo muri Axe akoresha sivyo umukinyi wo kuri kabiri nivyo akoresha ubwenge bwinshi sivyo tuko ndakumva neza akoresha ubwo bwenge bwinshi kandi akisanga ari wa mukinyi ari karazibira ituro nyinshi kuko abasatirizi bo ku mpande ni basatirizi nizo poste zikinishwa cyane rero mu nimero kabiri
Dofesta agomba kuba mu nimero 2 ufise ivyo bihaha byo kwirukanga Yeah. ariko umukinyi azibira kuri nimero 2 ashobora gukora amakosa ariko ayo makosa agaprovoka ndeka ndabivuge muri buno buryo akaba bamukinya aprovotse ikosa aretse uwo muwinga akamucako iryo kosa novuga ngo urikaza kwitirirwa umukinyi wo muri Axe kubera iki couverture yagize mbi nico gituma abakinyi bo muri Axe bakoresha novuga ngo bazibira gake mugabo nabo bazibira muri wa mwanya uri très dangereux par rapport yo mu nimero 2 Yeah. nico gituma no mutuvuze ngo eske uguhuza kw'abakinyi nico gituma ushobora gusanga muri equipe muri equipe kuze cyangwa muri equipe y'ibikombe ushobora kuzigahatana ibikombe ntushobora kubaho utagira duo y'abamyugaro babiri biyumva namwo bo mu team wa defense uri equipe ukaba hatabufise menya ko ibitsindo bizinjira pe Apo reka gato tuyage kuri no defense ya Barcelona igihe kimwe bone ntituyaga kuri defense gusa bona Claudio Bravo tugomba kuyaga kuri equipe ya FC Barcelona bivanye n'abakinyi binjije ndetse n'abakinyi banasohotse ibintu tigira kuri biri mbere ko twinjira ku yandi makuru dufise kuko ni na mesh by the way tugomba kuraba ku bakinyi batatu baguze kwa FC Barcelona ndetse n'abakinyi barenga 12 abasohotse ntitubaharuye kuko abasohotse bo bwa mbere Barcelona isohoye abakinyi nk'abo rero baraza kuba bafashe iki abasore binjiyemo batatu reka ndabicemo abasore bagera kuri batatu binjiye ubwa mbere na mbere bimwe mu umukinyi umwe tumaze kubona cyane ndavuga nka